mu bisanzwe agakiza n'umubatizo ni ibintu bigenda bifatanye. Ntushobora gukizwa ngo ureke kubatizwa. Iyo umuntu akijijwe akavuka ubwa kabiri agakizwa, igice gikurikira no kubatizwa. Uko kubatizwa biza gushingira intahe, ni igikorwa umuntu akora kugira ngo ashinge intahe ku mugaragaro yuko yafashe ingingo yo gukizwa, yafashe ingingo yo gukurikira Yesu. Idini nakubwiye ni ryiza kandi rirafasha. Iyo umuntu akijijwe, Bibiliya ivuga ngo abavutse ubwa kabiri ababaye umwana mu mpemu, kandi umwana apfiriye kuregwa. Rero idini rigufasha kukurera, ikagukuza, ikakwigisha, ikagutoza indero kugira ngo ushike aho Imana ikwipfuriza. Nico idini rigufasha. Icya kabiri, idini rigufasha kubana na bene data, kutaba umwe mu rugendo, kutaba inyakamwe mu rugendo, ukagira abandi bantu musangira urugendo. Mugabo ndakunda guha akarorero abantu, ndakunda kubabwira ati kugira ngo uboneke, kugira ngo umenye ko habonetse amahera menshi y'amashikanwa, banza wihereko. Urabayo watanze, abayo washikanye, ntiwiyumvire yuko ujya nawe yashikanye ayarenza wowe watanze. Oya, abayo washikanye, hanyuma umenye yuko n'abandi bashobora kuba bashikanye nkayo washikanye. Abadamu canke abakobwa bambara ibitambara ku mutwe, sivyo? Abandi nabo tivyo twe ntavyo twemera. Ivyambaro utavyambara gikuru n'agakiza. Ugasanga ibintu nk'ibyo barabipfuye, kandi urumva ko umenga ntibifasha, bituma abantu batandukana. Mugabo bakabipfa, ugasanga waragiye shinze idini, acavuga ati ubu rero abakobwa, abadamu n'ibitambara ku mutwe. Ugasanga nivyo. Mu majambo make, benshi bapfa imigenzo y'idini. Burya ni bake bapfa ijambo ry'Imana. Bati twebwe n'ibitambara, twebwe nta mapantaro, twebwe nta mishatsi, twebwe nta kina na kiriya. Ugasanga ibyo bintu nibyo wapfuye, hagupfa ijambo ry'Imana. Urumva rero benshi ntibapfa ijambo ry'Imana, benshi bapfa imigenzo, kutayitahura kumwe, kutayumva kumwe. Kure Jean ndatanze mwiriwe na bwake bivanye umwe wese aho aherereye. So guys, munataragira subscribe ayigire, kuko ari ibintu byinshi ariko arahomba kuri Step Media. Tuzokoma twabazane bishasha tubinjiza mu gakiza. Twarabemere ko tuzobadugana mu juru n'amaguru, kuko twayemere hahandi nyene making sure ko mazogira subscribe. So uno munsi guys tubazane mutumire witeka, umukozi w'Imana. Bamwe basizwe amavuta guys, si babandi bamwe tubona abandi bakiduga. Oya, numwe yasizwe amavuta. Agira twiganire mbega agakiza niki, idini niki. Ufata agatebe wicare wige, wumve mbega ijuru tuzorica gute. Hari abantu bazogyumva ku matwi batazokwigira baribona. So guys, icara mwigerere, reka tubanze tumwakire umukozi w'Imana wacu aturamutse, yogere agira icyo adusikirije. So yes, ashimwe umukozi w'Imana. Amina, murakoze kunyakira kuri Step Media. Muri introduction yanyu n'akantu numvise ngo muzojana abantu mw'ijuru n'amaguru. Tuzobafasha, ntituzobajana, tuzobafasha kuberekeza inzira ija mw'ijuru. Okay. Murakoze rero. Imana ibaha umugisha. Nitwa Nduwimana Pacifique, ndi umukozi w'Imana nkuko batangwa bivuga. Nkorera ibikorwa by'Imana mu ishengero ryitwa Yesu n'Umwami. Dukorera kuri Kotebu. Ngarza ko ari ibyo. Murakoze cyane. First of all, ifo ko tubanza gusenga. Urumva yuko ari ikiganiro veba cy'ibintu by'Imana, ifo ko umuntu abanza agatangura agasenga, ikiganiro nyene kigire sibwo amavuta, sivyo none kize gihindura imitima ya benshi, kuko isengesho nagere irafasha cyane cyane. Turaguhaye kazi rero bari mu dusengera. Nta kibazo. Mana yacu, mu izina rya Yesu turaguhaye icubahiro. Urakoze kuko utwemereye kuba muri kino kiganiro. Gihezagire umwanya w'umugisha, hezagire n'umuntu wese azokumviriza kino kiganiro, kize kigire ico gifashije mu buzima bwacu bwa minsi yose.
Coro kibica mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amen. Murakoze cyane. Ndibaza amavuta y'Imana ari kumwe natwe. Ego, agendana natwe. Ego. So mukozi w'Imana. No, nashaka mutubwire mbega agakiza niki? Umuntu ari abantu binjira mu isengero batarakizwa ariko kwizina bakitwa kwizina kigenda kijijwe ndasenga ko rabona yinjira mu isengero gusa ugasanga muri we tarakizwa. Nire tandukaniro riri hagati yo kwitwa umukizwa no kuba warakijije? Agakiza cyambere karatandukanye n'idini. Ni ibintu bibiri bidasa kandi abantu benshi bitiranye. Nkuko wari ubivuze hari abantu binjira mu idini mugabo batarakizwa. Agakiza rero ndakavuze mu majambo magufi. Agakiza gashingiye ku kwizera Yesu Kristo no kwemera kwa umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Agakiza ni ubucuti, imigenderanire mugiriranira n'Imana mugabo biciye ku mwami wacu Yesu Kristo. Iyo umaze rero kwizera ukamwemera nk'umwami n'umukiza ucubaho ubuzima bwo guhinduka ukava mu vyaha, wahora ukora ibibi ugakora ibyiza, arugendera mu nzira zitabereye zidakwiriye ugahindura, ku buryo n'umuntu wese akubona avuga ati koko urya muntu yarakijijwe. Mbega none hajya umuntu yinjira mu isengero, kwanza hajya umuntu ataja mu isengero gusa akaba yubahiriza ibyo bintu byose ugasanga ni wa muntu w'umugwaneza iki, haraho bifatanije n'agakiza kutaja gusenga? Umuntu amaze gukizwa nkuko nabivuze haruguru akakira agakiza ntibishobora gukunda ko ataja gusenga. Agasengera ku iradiyo? Gusengera ku iradiyo birashoboka bivanye n'amasituwasyo runaka. Kubera hari igihe ushobora kuba ahantu hari example hatari n'amashengero, hari ibihugu byinshi bitabamwo amashengero. Urashobora gusengera ku iradiyo, urashobora gusengera kuri YouTube, urashobora gusenga wenyene, mugabo biba bivana n'ibihe urimo, bivana n'igihugu urimwo, bivana n'ahantu herereye. Bene aho hantu birashoboka, mugabo uri ahantu hari amashengero y'abakizwa canke y'abantu bakijijwe, nawe ukaba uri umwe mu bamaze kwizera, ukaba uri umwe mu bamaze kwakira agakiza, ntibishobora gukunda yuko utaja gusenga. Hari ikintu mwavuze mu ntango c'idini uriko urabikompaha n'agakiza. Idini ndaryo ni iki? Ntiwagisiguye neza idini mbega ico arico? Idini nkuko nabivuze riratandukanye n'agakiza. Mbere wanashaka abantu binjira mu madini nobashira mu bwoko nka butatu. Icambere, idini ririnjigwamwo n'abantu batarakizwa, donc atagakiza bafise. Abo bantu barinjira mu idini, kumbure yakuze iwabo basengera mu idini runaka, nawe akabikurikira uko nyene mugabo atarakizwa. Hakaba rero n'uwundi mugwi winjira mu idini w'abantu bakijijwe, donc bahurira hamwe, bahurira mu idini. Hakaba rero n'uwundi mugwi w'abantu bakijijwe mugabo bakigwa n'intambara yo guhinduka, bakiri mu rugendo rwo guhinduka. Abo bose urumva bahurira mu idini. Idini wanashaka si ribi, mugabo abanyedini nibo babi. Gute? Ntitwavyirengagiza kuko no mu gihe ca Yesu urazi ko abanyedini aribo bagwanije ministeri ya Yesu bikomeye cyane, bagwanya inyigisho ziwe. Mbere n'igihe Yesu amaze no gupfa bakomeje kurwanya igikorwa ku ntumwa kuko bari abanyedini, abafarisayo n'abasadukayo. Mbere n'ikito gutangaza nibo batanze na Yesu.
arapfa baja mu banyagihugu barabagumura babwira ati mwebwe nimwemere ti apfe amaraso yiwe azo turayemanza urumva idini mu bisanzwe siribi mugabo abanyedini nibo babi kandi ntawe no kwipfuriza kuba umunyedini waruvuze rero ngo idini ni iki mu bisanzwe idini ni systeme ni uburyo abantu bashiraho bwo gusenga Imana ni systeme abantu bashiraho ni uburyo abantu bashiraho kugira ngo basenge Imana nibyo novuga itwa idini kandi amadini ni menshi urabizi kumbure ngira ngo urabimbaza yego ndakigarukako yego bamwe imisi tubona hari amasengero menshi ariko aravuka mbega hariho bisanduku birafitaniye isano n'idini ugasanga bamwe bariko barava ngaha anya bivanye n'ibimukuyeyo ngo agiye gusenga idini ryiwe niko bagenda bavuga ntibagenda bavuga yuko bagiye kugira ibindi bintu vyatari ndavuga ko bagiye kugira idini ryabo kugira ico bivuze ko ico kintu c'amashengero menshi ariko aravuka mwa kino gihe bo idini uretse n'uyu munsi hariho amadini menshi ariko aravuka n'ayavutse mbere menshi yagiye aravuka bivanye ku mbure no kutumvikana kubaye hagati y'idini mu madini kumbure novuga amenyerewe azwi n'abantu kumbure benshi novuga nk'idini rukristo sibyo idini rukristo idini ry'abayisilamu n'ayandi madini kumbure nza kuvuga hanyuma mugabo akarorero idini rukristo muri iryo dini rukristo hariho amashami menshi aturutse kuri iryo dini rukristo hariho katolika hariho orthodoxe hariho pantekote hariho abaprotestant urumva ayo n'amashami aturutse ku idini rukristo ayo yose rero ugiye kuraba ukuntu yagiye araza avuka kenshi na kenshi usanga yavutse bivanye no kutumvikana habaye kw'inyigisho runaka ugasanga bamwe bizera ibi bigishije ibi abandi baba bati oya ibyo ntabyo twizera ntabyo twemera rero kubera tutavyemera reka tuje gushinga irindi dini bakaca bagenda gutyo rero n'uyu munsi ariko arashingwa amashasha kenshi na kenshi hari igihe biva kuri ivyo kutumvikana unyigisho imishwano akumva umenga ivyo yari yipfuza sivyo biriko biraba akavuga ati okay ntitugorane tukatuvyara nabo nanje narahamagawe nanje mfise amavuta nanje mfise ingabire reka ngende nshinge kwanje agaca agenda agaca ashinga idini ryiwe gusa kenshi twumva yuko abagenda kenshi bakunda gupfa ikintu c'amashikano mbega ry'amashikanwa mbarire sinzi ko radiko dinjira cane ary'amashikano bayagabura entre yabo barya abantu baba barakeye idini canke nayo gukora umurimo w'Imana. Okay, mu bisanzwe n'amajambo abantu bavuga canke abantu bumva iyo utabirimwo ntavyumenya neza mugabo birimwo hari igihe ubimenya jewe sinokwemeza ko bapfa amashikano sinokwemeza ko bapfa amashikano kuko ugiye kuraba mu madini menshi hari usanga ayo mashikano wataye gusa hari ikibazo kenshi kiba ku bakristo canke abayoboke abakristo ari ukuntu kujya babona abantu benshi bagiye gushikana muri kajya gaseke sivyo umukristo yicaye inyuma hari igihe acaja mu mibare nka Yuda mu biharuro akavuga ati uko bisa kose ati abantu bashikanye umunsi ni benshi agaca yiha n'igicapo cayo bashikanye
sinzi ko kuranyuma agaca y'igicapo cayo bashikanye umva yabonye abahungu bagiye abakobwa bagiye korale yagiye pastori bagiye abona abantu benshi bahereje agaca yumva umenga n'amafaranga menshi bashikanye ndavyibuka kera muri katolika ahantu nasengera karaga sikirisare bo babikora neza mwaraheza guhereza hajya mu matangazo bagaca batangaza bavuga ati amashikanwa yabonetse uyu munsi naye nakubwije ukuri wasanga habonetse 5 yabaye menshi ugasanga n'ibihumbi 7 mugabo iyo batabitangaje abantu benshi baca bumva umenga habonetse menshi umurengera mugabo ndakunda guha akarorero abantu ndakunda kubabwira ati kugira ngo umenye ko habonetse amahera menshi y'amashikanwa banza wihereko urabayo watanze abayo washikanye ntiwiyumvire yuko ujya nawe yashikanye ayarenza we watanze oya abayo washikanye hanyuma umenye yuko n'abandi bashobora kuba bashikanye nkayo washikanye haba usanga bose bashikana 100 n'inanasi 500 bundi 1000 ni bake bashikana 2000 bashikana 5000 mugabo mu mitwe y'abantu mu mitwe y'abayoboke mu mitwe y'abari hanze bumva umenga amashikanwa ni menshi orosefo rero ico warumbagije ngo benshi bapfa amashikanwa sivyo ahubwo ico nohagarako cyane mugabo naco nyene kirashoboka naco nyene kirashoboka abashobora gupfa icubahiro arashobora gupfa ubwo butunzi nyene hari abashobora gupfa ukuntu ibintu bitunganijwe hari abashobora gupfa inyigisho n'ibintu byinshi abantu bashobora gupfa bagatandukana mugabo si ico c'amashikanwa conyene ni byinshi cyane n'inyigisho ni nk'iza bibaza yuko zotuma abantu batandukana ukavuga ati iki bintu kweri wapi ndabihevye ndagiye inyigisho bivana n'ukuntu umuntu aba yarigishijwe sivyo ariho nk'uwo bavuga bati twebwe turizera yuko abadamu canke abakobwa bambara ibitambara ku mutwe sivyo abandi nabo tivyo twe ntavyo twemera uvyambara utavyambara gikuru n'agakiza ugasanga ibintu nk'ivyo barabipfuye kandi urumva ko umenga ntibifashe byotuma abantu batandukana mugabo bakabipfa ugasanga waragiye shinze idini acavuga ati ubu rero abakobwa abadamu n'ibitambara ku mutwe ugasanga nivyo mu majambo make benshi bapfa imigenzo y'idini burya ni bake bapfa ijambo ry'Imana mugabo benshi bapfa imigenzo y'idini n'imihango bati twebwe n'ibitambara twebwe nta mapantaro twebwe nta mishatsi twebwe nta kina na kiriya ugasanga ivyo bintu nivyo bapfuye hagupfa ijambo ry'Imana umva rero benshi ntibapfa ijambo ry'Imana benshi bapfa imigenzo kutayitahura kumwe kutayumva kumwe kutayizera kumwe ivyo ugasanga barabipfuye umwe akagenda akagira imigenzo yiwe mugabo ntahindura agakiza akagoma ari kakandi mugabo agaca agenda agaca ahindura imigenzo nuko rero usanga amadini menshi ariko aravuka none idini bifasha iki agakiza idini nakubwiye ni ryiza kandi rirafasha iyo umuntu akijijwe Bibiliya ivuga ngo abavutse bwa kabiri ababaye umwana mu mpemu kandi umwana apfiriye kuregwa rero idini rigufasha kukurera ikagukuza ikakwigisha ikagutoza indero kugira ngo ushike aho Imana ikwipfuriza nico idini rigufasha icya kabiri idini rigufasha kubana na bene data kutaba umwe mu rugendo kutaba inyakamwe mu rugendo ukagira abandi bantu musangira urugendo mugaterana intege utsitaye akagufata ukuboko
usubiye inyuma bakakuremesha, bakagufata ukuboko, bakagusindagiza, wumva ijambo ry'Imana ugasubira ugahaguruka, wasenga ugasubira ugahaguruka. Donc idini ni ryiza, rifasha ibintu byinshi umuntu w'Imana, ku mukristo. Arakantu yaje kuvuga ko genre iyo ukijijwe niko kuvuka ubwa kabiri. Abandi nabo twumva yuko ahubwo iyo batijwe aba ari ubuso bwa kabiri. Birancatse mbo ego reka ndabisigure mugabo birafitaniye isano, kuko mu bisanzwe agakiza n'umubatizo ni ibintu bigenda bifatanye. Ntushobora gukizwa ngo ureke kubatizwa. Iyo umuntu akijijwe akavuka ubwa kabiri agakizwa, igice gikurikira no kubatizwa. Uko kubatizwa biza gushingira intahe, ni igikorwa umuntu akora kugira ngo ashinge intahe ku mugaragaro yuko yafashe ingingo yo gukizwa, yafashe ingingo yo gukurikira Yesu. Ariko mbonereho no kubwira abantu, hariho abantu bashobora gufata ingingo yo gukizwa mugabo hageze kubatizwa kikaca kiba ikibazo. Bikanka akavuga ati ntibishoboka, ntibikunda, narakijijwe. Ariko ni ibintu bibiri bigenda bifatanye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Uwizeye abatizwa, umaze kwizera ukavuka ubwa kabiri ugakizwa, igikurikira ni umubatizo uje gushinga intahe ku mugaragaro ko wewe wemeye ku mugaragaro gukurikira umwami wacu. Hama muri Katolika tubona abana babatiza bakiri bato. None aho abavutse ubwa kabiri ko iyo bakuze, kuko iyo umuntu uwo ntaba araca ubwenge amenya ati mbega nkoze iki, ngiki gitumye mbatizwa, ntaba arabimenya. Urumva yuko hariyo akantu kuko bizana n'agakiza, kubatiza yuko bizana n'agakiza iki. Urumva akuze akizwa bushasha. Ni kumbure nuko tutabivuze ko neza mu bijanye n'idini. Ni bimwe nakubwira, idini iryo ari ryo ryose rirafise imigenzo n'imihango. Nakubwiye hari amadini menshi, hariho idini rukristo, hariho idini ry'abayisilamu, hariho idini ry'abayuda, hariho abahindu, ni menshi amadini. Hariho n'amadini ya gakondo yakavukire yose bakiranga. Nka twebwe nuko umva hagiye haragaruka amadini, mugabo abazungu baje dusanzwe dufise idini rya gakondo rya kavukire. Aho twari dufise umukozi w'Imana yitwa Kiranga yafasha abantu akabajana ku Mana. Urumva twari turifise. Mu bindi bihugu rero ayo madini aracari. Hariho n'idini ritemera Imana, naryo nyene riraba. Urumva amadini rero ni menshi. Ayo madini rero uko ameze yose arafise ico bita imigenzo. Hari ibintu nyamukuru bigira idini. Icya mbere ni inyigisho, ico twita doctrine. Ico ni ikintu cya mbere kigizwe n'idini. Izo nyigisho zihagarara hanini cyane ku byo abantu bemera. Bemera iki? Mbega wemera Imana imeze gute? Ico ni cya mbere. Icya kabiri, idini rigirwa n'imigenzo n'imihango, ukuntu abantu basenga, ukuntu abantu bisonzesha, iminsi mikuru, ukuntu abantu bambara, nkabyumva. Ukuntu abantu baramukanya, ibyo usanga ari ibintu bigize idini. Imigenzo n'imihango. Urabizi ikintu cyo kwisonzesha, nk'abantu twumva ngo kwisonzesha ni mpakuheba indya. Nibyo canke umuntu ashobora kuvuga ati je naho ntoheba indya gusa ndashobora guheba kirya caha kubwo kugihe nacisonzesheje mu isanzwe gusa ntubugiheze. Ubu cisonzesheje cyangwa kugihe nko muri Katolika mu gihe c'ikarema baravuga bisonzesha. Ndibaza ntibisonzesha kirya gihe cyose ngo bamara ico gihe cyose batajya, ahubwo bisonzesha ibyaha
yego tutacemeranya kwatse Mbo biravana n'ukuntu wewe uri ushaka kubisigura. Banza ukimbwire yego. Biravana n'ukuntu ushaka kubisigura mugabo kwisonzesha nibaza ko biva muri vuga gusonza. Sivyo? Biva muri vuga gusonza. Urumva rero ikintu cyose ni ukugishira mu kibanza cyacu. Ari ukwisonzesha ni ukwisonzesha. Sivyo? Ari uguheba icyaha ni uguheba icyaha. Ndabizi neza izo nyigisho zirahari havuga ati mbo kwisonzesha naho toheba indya mugabo par exemple ugaheba nka telefone kuyikoresha pendant la journée ukavuga ati jewe uyu munsi ndisonzesheje telefone sindayikoresha umunsi wose kuvuga ati naho bawisonzesheje ico ni kindi cigwa kumbure umuntu yogarukana umuntu akakivugako mugabo kwisonzesha no kwisonzesha. Ukwisonzesha indya. Kwisonzesha ugaheba kurya. Nuba wisonzesheje. Ugaheba kurya. Ya nibindi bavyita kwisonzesha, kwisonzesha nibindi. No kurumva kwisonzesha. No kujya uvuga ngo nkubu nkaravuga ngo ndisonzesheje inzoga, ndisonzesheje kugira iki. Ukoresha telefone nkuko babivuze. Ibyo urumva ntaho biza bihuriye no kwisonzesha. Biri different kuko ashaka no kuja kuri regime noneho bawisonzesheje. Oya no wisonzesheje. Urashobora telefone ashaka kukugora mu mutwe ukameneka bati uno munsi ndayikoresha noneho bawisonzesheje. Gaboro ni igikorwa cyo mu mutima kiva mu mutima kandi gifise n'intumbero runaka ushaka gukora hama ukisonzesha. Rero urashobora kwisonzesha indya, ushobora kwisonzesha y'unwa, ushobora kwisonzesha donc ibyo umuntu ashobora kwisonzesha ni byinshi uzumpamagara uzosubira intumbero. Iyo ni ikiganiro tuzovuganako twovuganako ariko ico nashaka kukubwira mu byo wari wambagije ni kijanye n'iyo migenzo y'idini aho ariko aravuga ati mbega ababatiza abana bakiri batoyi bimeze gute. Ivyo onya ça fait partie y'imigenzo y'iryo dini. Nakubwiye idini rafite ukuntu ryubatse, rafite ukuntu rirera, rafite ukuntu ryambara, rafite ukuntu rigira amasengesho n'uburyo riyakoramwo. Sivyo? Ashaka kuvuga ati twebwe iki gihe tutokwisonzesha, twebwe iki gihe bizogenda gutya. Urumva ni migenzo n'imihango y'idini. Mugabo aho rero umuntu ngira ngo yoca kwa karongo gatoyi. Idini ni ryiza nabikubwiye. Mugabo ntirisubirira agakiza. Idini ni ryiza mugabo ntisubirira agakiza. Agakiza kava mu mutima ukaba ubucuti ufitaniye n'Imana biciye ku mwami wacu Yesu Kristo. Mugabo idini nivyo hanze. Mugabo rirafise akamaro kuko rirarera, riragutoza indero, riragukuza, riragushira ku murongo. Gusa rero n'ibindi usanga bibamwo mu madini ataco bifasha abantu. Usanga amadini arondera amaronko, amadiri gusa mu madini aravyumva. Ugasanga ni iterabwoba, dakoze ibimana izokwica, dakoze ibintu uzoja mw'ijuru, umuntu wako yapfuye zana amahera tumusengere, cyo bigenda gutya. Ugasanga harimwo ibindi bintu vy'imigenzo ataco bifasha umuntu w'Imana. Mugabo idini answa ni ryiza, abanyedini nibo bazi. Hari ikintu mpora mbona mu bakizwa gitandukanye n'ico mu bakatolika. Ndibaza ko ndiko ndakubaza muri katolika ndiko ndakujanira ntiwaciye. Nta kibazo. Waciye. Nta kibazo. Iyo umuntu apfuye abakizwa bo ntibamujana byose abikorera hariya kuri tombe. Ni kubera iki mudashobora kumucana mu isengero ry'amigenzo mwari gukorera hariya mukayikorera mu isengero nuko abakatolika tubona abigenza. Ngaruka hanyene ku migenzo y'idini. Burya no mu bakizwa ari amashengero amucana mu ishengero.
hariho amashengero jewe nzi umuntu yitavye Imana bamucana mw'ishengero, imigigwa bakayikorera mw'ishengero, hanyuma ku mpanda canke aho bagiye gushingura umubiri bakagenda gusa bashingura, bivana rero n'imigenzo, bivana n'imihango y'idini. Mbega idini ritunganije gute ku bijanye n'urupfu, mbega idini ryizera iki ku bijanye n'umuntu iyo apfuye, iyo yitavye Imana, ibyo byose bivana n'imico, bivana n'imigenzo y'idini. Yego, murakoze cyane. Ndibaza ubutaha nitwabatuma ko muzoza hari ikindi kiganiro shaka ubu ndabizanye byoca biba birebire cyane kuko atari byo byari byatuzanye. Hari ikindi kiganiro shaka tuzogirane, atari byerekeye idini cyangwa agakiza, ahubwo kubyerekeye kuri bijya bavuze byo kwisonzesha, ndetse no kubyerekeye ku bintu byo guheba bya mpemu yera. Ndifuza ko tuzobiganira ko hanyuma nimwadutera iteka ubugira kandi mukaza kutwemera, mukaza mukaganira natwe, kuko ndumva tubigiyemo n'iyindi content ndende cyane niniyo batubwiyemo. Muzodutera iryo teka mugaruke kandi mutwigishe. Nukuri nta kibazo, je munkeneye baba ndahari, mfise umwanya nzoza kugira ngo tuganire, ariko kandi mu kurangiza kuko numvise umengo uriko urarangiza, nagira ntumirira abantu kwizera no kwemera umwami wacu Yesu Kristo, bakinjira mu madini mugabo bari mu buzima bwo gukizwa no guhinduka, batinjira kubera imigenzo, kuko imigenzo ibaye myinshi irica. Binjire mu madini, binjire aho basanzwe basengera mugabo imitima yabo yahindukiriye Imana. Ni nk'ubu ari nk'umuntu agukeneye yo kuronka gute, kuko hari umuntu ashobora kuba afise amakenga ugasanga ntiyanyuzwe, akaba agomba wewe uze umusigurire muri ndazi yo gutora gute, yo gusanga hehe. Ni ahantu habiri, swate ni kw'ishengero canke kuri telefone. Musiga akanimero kayo. Telefone ni 69 ni 589 ni 714 69 589 714. Kw'ishengero naryo ryitwa Yesu n'Umwami, sengera munsi y'isoko ya Kotebu, ushitse kuri station Niger, munsi y'iyo station ucubona etage yanditseko Saint Pierre, aho kabisa ucuntowa. Ego umusore wose bagusanga kuri iryo sengero. Kuwa kabiri niho mbandi, kuwa kane niho mbandi, kuwa gatandatu niho mbandi, kuwa Mungu niho mbandi, mu masaha ya après-midi. Ego. So murakoze cyane rero ku kanya keza mwaduhaye, kuteka mwaduteye kuri Step Media. Nko mu kurangiza sinze ko hari akajambo mwobwira abakunzi bacu like. Yego, namwe ndabashimiye ko mwantumiye kandi mukantega ugutwi abakunzi ba Step Media. Jambo rya nyuma reka ndabatumirire mugire subscribe, mugire share, mugire comment. Yego, Imana ibahe umugisha. Amina, murakoze cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye. Nizera yuko mutawutaye. Oya, n'amahoro. Murakoze cyane, ndizaye kubutaha muzosaba mukadutera iteka kandi kuri Step Media mukaduha ikiganiro. Yego. So abakozi ba Step Media rero mwakoze cyane kudutega amatwi, mwakoze kubana natwe. Twarabibemereye yuko tuzobafasha kuduga mu ijuru. Tuzokoma twabazaniye abaza kutwigisha, batubwira bimwe muri biriya mu by'Imana, abafite amadidani atandukanye. So mugira ibihe byiza rero, mwandanye muryoherwa n'ibiganiro bya kuri Step Media. Ciao ciao.